Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese abakunzi ba B-Info ndetse n'umuryango wa B-Info plus aho muherereye hose ndetse n'imiryango yanyu. Tugiye kurabira hamwe abasirikare b'inyeshamba z'u Rwanda bahambwe muri Kaziba ku munsi w'ejo, ndetse tunarabira hamwe n'inkuru ivuga yuko u Rwanda kuba rwatanguye gukura abasirikare bago ku butaka bwa Kongo. Bamwe n'abandi bariko bavuga amajambo menshi ku bw'izi nkuru, natwe tugiye kubashikiriza imbono yacu. Turarabira hamwe urwamo rw'amasasu rwazindukiye hafi y'agasagara ka Ruvungi neza na mu gace ka Nyakabere, aho bavuga ko zari inyeshamba z'u Rwanda zariko ziratana mu mitwe na coalition ya FARDC. Turaza kurabira hamwe kandi abasirikare b'u Burundi baguye ejo muri Ruvungi mu masaha y'ijoro. Inkuru yacu za kwirangiriza ku masaha 72 bivugwa ko President Donald Trump yahaye President Paul Kagame kugira ngo ashobore kuba yoshira mu ngiro ivyo yashoboye gusinyira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 4 z'uku kwezi kw'icumi na kabiri. Ndabaye ikaze muri inkuru yacu ngufi, muze mubane natwe. Ukaba dukurikirana utaragira sabone, akaniko kanya kugira ngo dufashe kugwiza umuryango wa B-Info ndetse na B-Info plus. Inkuru zacu naho nizabazi kunezera, ntwibagire kuzisangiza abandi, ariko kandi na like irakenewe. Amasaha 72 niyo bivugwa yuko President Paul Kagame yoba yahawe kugira ngo ashobore gushira mu ngiro ivyo yashoboye kwiyemeza mu masezerano yahuje igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo hajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano yashizwe ko umukono ku igenekerezo rya 4 ku kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2025. Bamwe n'abandi batangiye kuvuga yuko President Paul Kagame yoba yatangiye gushira mu ngiro ivyo yiyemeje, bafatiye ku masanamu yagaragaye ku munsi w'ejo yerekana igisirikare ca Leta y'u Rwanda bari ku murongo muremure, aho bamwe n'abandi bavuga yuko boba bariko barava neza na neza muri Kaziba kugira ngo birundanye bashobore gutahuka mu gihugu cabo c'u Rwanda. Biravuga kandi yuko no muri Nord Kivu hagaragaye abasirikare ba Leta y'u Rwanda bariko birundanya, naho nyene bikavuga yuko ngo mu minsi mike dushobora kubabona bariko barasubira ku butaka bw'igihugu cabo arico u Rwanda. Nubwo biruko bamwe n'abandi, aya masaha 72 bivugwa ko President Donald Trump yahaye President Paul Kagame kugira ngo ashobore gushira mu ngiro ivyo yiyemeje, ntabwo turiko turabibona ugutandukanye. Bamwe bagira bati Kagame yoba yirimbuye, yoba agiye kuba umuntu w'umugabo canke se umushinga ntahe atihindukiza mwijambo, yihindukiza mu kirago gusa. Abandi nabo bati wanguha President Donald Trump ngo nakagoye yashatse gukubitira Kagame amubwira yuko amuhaye amasaha 72 yafunze amaso kugira ngo ntabone amabi n'amahano President Paul Kagame ariko arakorera hano ku butaka bwa Kongo, ariko arakora ndetse n'abakongomani, kugira ngo ayo masaha aze guhera President Paul Kagame yamaze kwigarurira igisagara ca Uvira, kugira ngo bikunde aya masaha aze guhera atagitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziramutera. Iyi ni ngingo rero bamwe n'abandi tutako turatahurira ko kumwe, kabone ko gushika magingo aya igihugu cy'u Rwanda kitari giracemeza yuko kiri mu ntambara hano mu gihugu kibanyi ca Kongo, nubwo ibimenyetso byinshi bikomeza kugaragaza yuko Leta y'u Rwanda isanzwe iri hano ku butaka bwa Kongo. Abandi bakavuga bati kuba ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo ni kimwe, no kuvyemera naho nikindi. Reka tubehereze umwanya, turaza kuraba mu masaha 72 yuko ingingo President Paul Kagame yafashe. Ingingo nako ivugwa na bamwe yuko President Paul Kagame yafashe gukura abasirikare biyo ku butaka bwa Kongo, yuko
iza kubahirizwa. Ni mu gihe turiko turabona impinduka zidasanzwe ku mirongo y'urugamba, aho igihugu cy'u Rwanda nabo bacuditse bashize inguvu nyinshi hano ku mirongo y'urugamba, aho ndetse baze n'impinduka zitagira uko zingana. Hakomeje kuvugwa amabi menshi indengakamere ariko arakorerwa hano ku mirongo y'urugamba ndetse no mu bene gihugu b'abakongomani. Tubandanye inkuru yacu dusimbire ku basirikare biriko biravugwa ko barenga 250 bahambwe hano muri Kaziba n'agace k'ubudandaji kari kamaze iminsi kariko karaberamwo intambara zitandukanye, aho bamwe n'abandi bavuga yuko izi ntambara zabereye muri Kaziba zishobora kuba zirahitanye abasirikare b'u Rwanda barenga 250 nk'uko byagaragaye ku masanamu atandukanye, aho umuryango utabara imbabare Croix Rouge n'abenegihugu b'abakongomani bariko barafashanya mu gufuba iyi mibiri y'abasirikare b'u Rwanda baguye aha ku butaka bwa Kongo. Umwenegihugu umwe yagize ati abatware bo hano muri Kaziba basabye yuko umwenegihugu wese yafise inguvu yokwimba ikinogo naho coba ica santimetero zingana uko zingana aca afata umubiri wari wose abona hafi atereremwo hama arenze ko ivu, kubera yuko ibiziga biriko biragaragara hano muri Kaziba by'abasirikare b'u Rwanda ari byinshi cyane gose. Abatware ngo bakomeza kubwira bene gihugu yuko guhamba imibiri y'abasirikare baguye hano muri Kaziba ngo ni ku neza yabo, kugira ngo bashobore kwirinda ibigwara bishobora kubatera mu minsi iri imbere, nka hamwe batoshobora gufuba iyi mibiri y'abasirikare b'u Rwanda ikomeje kugaragara hano muri Kaziba. Tubandanye inkuru yacu n'amakuru avuga ko hano hafi y'igisagara ca Ruvungi hazindutse urwamo rw'amasasu neza na neza mu gace ka Nyakabere, aho bavuga ko inyeshamba z'u Rwanda arizo zagavye ibitero ku birindiro by'amadefense ya coalition ya FARDC bisanzwe biri hano mu gace ka Nyakabere. Iyi migwano yatumye ibihuha biba byinshi cyane gose ku mbuga ngurukanabumenyi, aho bamwe n'abandi bariko batangaza amakuru novuga ko ari ayo gushikuza, ari ibihuha yuko ubuce butandukanye bwashoboye kwigarurirwa n'izi nyeshamba z'u Rwanda, aho bavuga ko nyeshamba z'u Rwanda ziba zigeze ku birometero 37 n'igisagara ca Uvira. N'amakuru novuga ko ari ibihuha, n'amakuru novuga ko ari ayo guca ivutu, ni n'amakuru novuga ko adatohojwe neza kubera yuko nta source nimwe irashobora kuyemeza. Ndabibutse yuko ikigwanisho gikomeye inyeshamba z'u Rwanda zisanzwe zigwanisha ari ibinyoma bacisha ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye. Bitwarabibonye ahatandukanye na n'ubu dukomeje kubibona, iyo inyeshamba zitanguye kubesha cyane zibicisha ku bitangazamakuru byabo, ubwo haba hariho kimwe canke bibiri bagamije gukora muri ako gace. Hakomeje kuvugwa amakuru y'abasirikare b'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo ejo mu gace ka Sange mu masaha y'ijoro, aho bamwe n'abandi bakomeje kubesha bitwaje iyi nkuru bavuga yuko ngo inyeshamba z'u Rwanda arizo zashoboye kuhabarasira, ariko ukuri nuko ku munsi w'ejo ubwo abasirikare bari bavuye ku mirongo y'urugamba baje ku madefense hano muri Ruvungi, bari baronse amakuru yuko igisirikare ca Kongo cariye amafaranga kugira ngo gishobore kandi kwambutsa abasirikare b'enyeshamba z'u Rwanda ziberekeza hafi y'igisagara ca Uvira zibacishije ha ku madefense asanzwe ari muri Ruvungi. Kubw'iyo nkuru haciye hatangwa itegeko yuko atamusirikare numwe avuye ku mirongo y'urugamba agomba kurengana bariyeri bari bashinze hano muri Ruvungi. Ni bariyeri yari yashinzwe n'abasirikare ba FARDC, novuga ko bakamiritse bamaze kumenya amanyanga ya bamwe n'abandi mubo basanzwe bari kumwe muri FARDC. Magingo rero bari bavuye kuri front abasirikare ba FARDC n'abawazalendo ndetse na FDNB
niho bamwe mu basirikare ba Kongo bari bavuye ku mirongo y'urugamba banse kumva amabwirizwa bahawe yuko batagomba kurenga iyo bariyeri yashinzwe hano muri Ruvungi. Kutumva amabwirizwa bahawe ibyo byatumye abasirikare ba FARDC bacanamwe bonyine ubwabo batangura kurasana ndetse baterana n'ibiturika. Mu biturika bitatu byatewe amaekra yarashoboye guhitana bamwe mu bawazarendo ndetse n'abasirikare batatu b'u Burundi. Iyi nkuru rero ikomeje kwitwa gukoreshwa namwe n'abandi mu kubesha yuko abarundi bahoneye hano muri Ruvungi ngo bahonejwe n'inyeshamba z'u Rwanda, nayo ni kinyoma cambaye ubusa. Ukuri nuko bahitanywe n'amaekra y'ibiturika byatewe n'aba FARDC bariko barasana n'aba FARDC bene wabo hano muri Ruvungi. Mu kurangiza iyi nkuru yacu ngufi ndayibutse yuko Kinshasa hakoranye inama rukokoma ikoranijwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho yakoranije abagize inzego zose za leta kugira ngo bashobore kurabira hamwe iby'umutekano w'igihugu cyabo ca Kongo ndetse bige n'ingamba zofatwa ku bw'iyi migwano yatangujwe n'igihugu cy'u Rwanda hano mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ngomba nibutse abadukurikirana yuko turi mu rugamba rudasanzwe rwo kumbuga ngurukana bumenyi, aho duhanganywe n'ibinyoma by'ibitangazamakuru novuga bishigikiye izi nyeshamba z'u Rwanda, cyane cyane biriko bikorera ku butaka bw'u Rwanda. Bariko bakwiragiza ibinyoma bitagira uko bingana. Ibi bigatuma turonka ama message atandukanye ya bamwe n'abandi badusaba ko tugomba gukorera kuri izo nkuru kugira ngo dushobore kuzibeshuza. Reka ndagushimire wewe wabanye natwe muri kino kiganiro cacu kigufi, ngira nti mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.